leta n'abagwizatunga, secrétariat exécutif permanent du dialogue secteur public secteur privé. Guterera ivyumviro byo guteza imbere ubutunzi no kugwiza akazi. Ivyumviro shiramwe ry'abakoresha yashimye gushikiriza uyu munsi nibi bikurikira: ubwa mbere, gutorera inyishu zirama intambamyi nyamukuru zibangamiye iterambere y'amahinguriro n'amashirahamwe y'abikorera ibyabo n'akazi. Intambamyi twibutsa nizi zikurikira: kubura umuyaga nkuba ukwiye, kubura igitoro, kubura amafaranga mva makungu y'agaciro, guhindura agasakisaki amategeko ashinga amakori n'amatagisi, kubura imihora ngurukana mumenyi ifise umurindi ukwiye. Naho kwirirwa aragaruka mu ngaruka mbi y'ikena y'ibyo bintu ku butunzi n'akazi, twese turazizi. Turazi kandi ko leta ikora uko ishoboye kugira ngo izo ntambamyi zihere, ariko tubona inyishu zitogwa zitarama. Ibibazo nk'ivyo bikwiye kwigwa n'umugwi w'abahinga, kandi amahinguriro n'amashirahamwe y'abikorera ibyabo agaserukira muri iyo mugwi w'abahinga. Hotangura kwigwa ikibazo c'amafaranga mva makungu y'agaciro, kuko ikena y'ivyo byayo bituma ibintu byinshi ngenderwako nk'ibitoro n'imiti bibura. Abakuru b'ibanki y'isi yose n'abibanki y'iterambere rya Afrika bagize iminsi basemerera ko umuyaga nkuba ari ishimikiro ntangere y'iterambere, kandi baroye gufasha cyane ibihugu bikenye kugwiza umuyaga nkuba. Twibaza ko rero ko ayo mabanki ari mu bo twogerageza gufashanya kugira dutore inyishu irama y'ikibazo cy'umuyaga nkuba. Kuvyerekeye ihinduka ry'amategeko agenga amakori n'amatagisi, twibaza ko inyishu irama yoronderwa mu kwagura igitigiri c'abatanga amakori n'amatagisi, formalisation de l'économie informelle. Turasavye ko inzitizi zose zoshigwa mu migambi yorangurwa imbere y'iyindi. Bwa kabiri, gucungera iduzwa ry'ibiciro by'ibintu byankenerwa. Ifaranga ryacu riguma rita agaciro, ibintu byose n'ibitava hanze y'igihugu biguma biduga igiciro ku rugero ruteye ubwoba. Bibandanije uko biri, ishirahamwe ry'abakoresha AEB riri n'impungenge ko abakozi ubuzima bushobora kubagora, bakabura ivyankenerwa ngenderwako, bakazohava batumwikomo ku bakoresha babo ngo imishahara babahemba ni mito, kandi iyo ngorane tuyisangiye. Ibihugu bitari bike biraca mu ngorane zisa n'izo, ariko bikazivamwo kuko hari abahinga bazi kwiga no gutora inyishu z'ibibazo biba byaziteye. Birabereye rero ko leta y'u Burundi yo kwihweza uburyo yo bicisha muri izo nzira mu ntumbero yo gutora inyishu zirama intambamyi nk'izo. Ubwa gatatu, kurwanya igiturire. Nta numwe atayobeye ko atagihugu gisasira indava igiturire hanyuma ngo gitere imbere. Turazi ko nyene icura mukuru w'igihugu cacu na leta ataco badakora mu kwiyamiriza karanda k'igiturire, ariko hakugabanuka kaguma kaba karanda mu gihugu cacu kubera tangingo zikomeye zifatigwa abakirya n'abagitanga. Gisigaye umengo carabaye umugenzo. Turasubiye gutera kamo kandi dushimitse kugira ngo ingingo zose zibereye zishobore gufatwa amazi atararenga inkombe mu ntumbero yo gukingira igihugu akaranga nkako. Ubwa kane, kuza gufatanya akazi ka leta n'umwuga w'ubudandaji. Mu bisanzwe abakozi ba leta n'indongozi mu ntwaro bashinzwe guhagararira amategeko agenga urudandazwa n'amasoko ya leta, bakanagenzura ubudandaji n'ababukora. Mu bihugu byinshi ntibarekuriwe kugira urudandazwa
ubwo ari bwo bwose nk'abasanzwe batunzwe n'umwuga w'ubudandaji. No mu Burundi mu myaka ya 1980 abakozi ba leta n'indongozi bari barikuriwe kugira umugambi wo guteza imbere uburimyi n'ubworozi, amashure, ubumenyi n'ivy'amagara y'abantu gusa. Bega iyo abakozi ba leta canke abategetsi bakora amakosa mu budandaji, ninde azohagararira amategeko? Muri make, iyo ukuri n'amategeko bitubahirijwe, ubudandaji ntibutera imbere kandi n'umwimbu mu kiga ca leta ntibiyongera uko bikwiye. Bwa gatanu, kongereza akanovera k'inyigisho mu mashure no guteza imbere amashure yo kunonosora ubuhinga ngurukana bumenyi, ekonomi numerique. Mwishirahamwe ry'abakoresha mu Burundi tubona abaheza amashure bafise ubumenyi n'ubushobozi buke mu gukora akazi, n'umwimbu wabo ni muke. Mu buzi bumwe bumwe abahinga b'abarundi ni bake, abakoresha babaronderera hanze. Turasavye ko n'ico kibazo cyo kwicarirwa n'inzego zibikwiye. Ubuhinga ngurukana bumenyi bukoreshwa mu bundi bumenyi bwose. Amashuri yategerezwa kubwigisha yose kuva mu y'intango, kubera kubura mashini nyabwonko n'abahinga kwigisha ubwo buhinga ntivyijukiwe cyane. Muri kazoza ka hafi nawe uzoronka akazi atazi gukoresha ubwo buhinga, kuko n'ibikoresho byinshi biva hanze bizoba bijanye n'ubwo buhinga. Rero umugambi wo guteza imbere ubuhinga ngurukana bumenyi nawone woja uyihutirwa kurangurwa. Bwa gatandatu, gukomeza ikigo kijejwe kugenzura no kudandaza ivyinjira n'ibisohoka bikwije amategeko mpuzamakungu. Mwishirahamwe ry'abakoresha AEB tubona ko mu ntumbero yo guteza imbere ishoka mu makungu y'ibidandazwa biyungire mu Burundi, leta ikwiye gukomeza ikigo gisuzuma ubuziranenge bwavyo mu kironsa uburyo n'ibikoresho bikwiye kandi bijanye n'igihe, ndetse n'abahinga batandukanye kandi babifitiye ubumenyi n'ubushobozi.